wa gatatu igenekerezo rya 30 ndamukiza umwaka wa 2025 umuvugizi w'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi Patrice Manyusi Nyandwi yazindutse agendera ibiro mpuzabikorwa byo mu ntara bikukira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Mu vyari bimuzinduye barukora uko ubuhinga bwa none logiciel gisaba bikora aho bizofasha muri wa mugambi uhuza intara mu bikorwa by'ubwo bushikiranganji interconnection des services. Akaba tumenyesha ko yasanze ubwo buhinga bumeze neza kandi ko bukora neza muri izo ntara. Mwabibonye mwese kandi twari kumwe twagerageje kugendera ahari ivyuma vya interconnection izi za logiciel ya Gisabo. Logiciel ya Gisabo yakozwe na Infonet. Intumbero twari dufise yari yo kumenya namba koko iyo logiciel ikora neza. Nitwari kumenya rero ko logiciel ikora neza tutishikiye ku rubuga nkuko mwabibonye kugira ngo ubwa mbere na mbere bayitwereke badusigurire ingene ikora, hanyuma turonke n'akaryo ko kuvugana n'abayisanzwe bategezwa kuyikoresha abakozi b'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bakorera mu ntara hagati mu gihugu aho aya malogiciel azoba ari karakorera, aho abasanzwe ari abakozi ba leta abasanzwe bafise ibibazo bahora bateza kuza mu gisagara ca Bujumbura bategerezwa guca kugira ngo babaze iby'iwabo hariho dossier hari ico babaza abajejwe kubatunganiriza bashobore kwinjira muri ya logiciel ya Gisabo batore idosiye iri i Bujumbura barabemwo amadone yose bipfuza, hari ico bafasha wa muntu akoresha wa mukozi wa leta lizaje bakimufashe, hanyuma bagende barabihanahana n'abashobora gusinya ibicanke biri. Nuko rero nkuko mwese mwabibonye dusanze ibyuma biriko birakora neza, dusanze logiciel Gisabo by'ukuri iriko irakora. Mwabonye yuko abayikoresha twashoboye kubabaza amadosiye naka tukababwira tuti duhamagarire umuntu afise matricule naka musanze arinde, tugasanga ni iby'ukuri koko. Gacu usanga umwidondoro wiwe n'ingene yagiye aratera imbere mu by'akazi kariyeri barashobora kubitora bakabikwereka, bakakwereka ico bohindura n'ico bokongera ko ingene babikora mu gihe cyose ibyo byoba bikenewe. Rero twavuga yuko igikorwa cyatuzinduye kwari ukugenzura ku izina ry'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kugira ngo turabe koko ari ukuri ibyo twarabwiwe n'abakoze iyi logiciel ya Gisabo. None rero dusanze ku munsi wa none bimeze neza. Nagira ngire ko nce mvuga nti utubaza ibyo mu minsi iheze duhaba tutabyishura kuko dushaka kwishura ibyo twabonye ku munsi wa none. Ni logiciel ikora neza, ni logiciel bashoboye kwigisha abazoyikoresha ibintu bimeze neza. Twese tuzi yuko bitoroshe, mbere n'ibibazo by'umwanya tuzi nabinyene uko bitoroshe, n'akazi washaka baba basanzwe bataye bagiye kurara hariya mu gishingo bakurikirana dosiye zabo, ariko noneho ntibazorinda guta ako kazi kuko ibyo bari bakeneye bizoba bikorerwa hafi yabo. Iyi logiciel izodufasha cyambere na mbere ni ukorohereza abakozi ba leta bo mu ntara hagati barinda kumanuka bajya i Bujumbura hariho ibibagoye. Ni ukuvuga ko aba bakozi b'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bakorera muri izi ntara zitanu za none hose bazoba bafise ubu buhinga buciye muri logiciel ya Gisabo yo kuraba
ibibazo byose bafise bya bindi abahagarariye ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu ntara barinda kurungika i Bujumbura, noneho ntibazorinda kubirungikayo. Ivyo bizofasha ba bakozi bahora barinda gutonda hari i Bujumbura n'ibibazo by'amatike twese tuzi yuko bitoroshe, mbere n'ibibazo by'umwanya tuzi nabinyene ko bitoroshe, n'akazi washaka baba basanzwe bataye bagiye kurara hariya mu gishingo bakurikirana dosiye zabo, ariko noneho ntibazorinda guta ako kazi kuko ibyo bari bakeneye bizoba bikorerwa hafi yabo.